Asante. Unapendeza sana. Kabisa. Unapendeza sana. Cameraman, reka kunda ona bakunzi ba Mijo Talent. Cameraman ikara ndabikijisho mani. Ihangane wangu. Unapendeza sana. Merci. Agashura gabe. Nibindi. Nibindi. Unasikia ibindi vya bien hivi. Urikura bandanya bivuga. Gwibi. Nawe ivyo bindi uvuze nibi. Ibitaboneka. Ana Jesse mbesha. Byogenda gute? Muwe mwanya yoba yari nzaza kubera bikunda. Eba, cameraman ingo. Wa kuri mvuga ati sasa wari kuri mvuga ati baby bye bye. Kwa cyane shenga uruhande orogira ati baby bye bye good. Sasa kubera kare karimba murazi nayo. Uya kwanza ikibazo. Bakunzi ba Mijo Talent TV nikigano cyanagiheba. Je ndafuwa. Sasa kubera kare karimba. Kubera basi ndabivuge kuri kamera za Mijo Talent TV nado cacura. Sasa he kwanze torabi. 1 2 everybody, my name is Radio, this is Mijo Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri mikro ya Mijo Talent TV. Right now uribaza ngo turi kumwe nande, ndi kumwe n'umwigeme ameze fresh, ndibaza uramubona iruhande yanje afise swaga, araberewe sana, afise ijwi ryiza. Reka turaza kumva byinshi kuri we. Welcome on the mic. Thanks sir. Uko bien? Unapendeza sana. Asante. Unapendeza sana. Kabisa. Unapendeza sana. Cameraman, reka kunda ona bakunzi ba Mijo Talent. Cameraman ikara ndabikijisho mani. Ihangane wangu. Unapendeza sana. Kwani unavuga unapendeza sana. Unapendeza sana kwanza. Asante. Uraberewe umeze bien usaya. Merci. Agashura gabe. Nibindi. Nibindi. Unasikia ibindi vya bien hivi. Urikura bandanya bivuga. Gwibi. Nawe ivyo bindi uvuze nibi. Ibitaboneka. Cameraman unasikia? Mutima. Ibitaboneka. Mutima. Ibitaboneka. Atukiri ngaho nyene kwanza uri kurambesha kwanza. Freestyle kwanza. Here we go. Ugiye kure y'amasosi kure y'umutima zora nibuka ibihe tagize zo kwibuka zo kuzirikana baby bye bye good luck oh baby good luck baby bye bye good luck oh baby good luck yeah baby bye bye good luck yeah nachenda bizi man sasa we ahubwo cameraman we kwa sasa uraze na cameraman sasa kuberi kuri kurarimba ugiruka aho ndabishije gutya ucurabisha kwa cameraman kuberi ngiye uwundi cameraman na mission ndayiheba wala je fuha nabi wangu je fuha nabi aho kuririmba ati baby bye good agiruko bisikire ko akarimbira cameraman kwanza cameraman kuya cameraman ingwana cameraman ingo ibintu just no byange na cameraman nikigano cyandagiheba cameraman ingo wa kuri mvuga ati sasa wari kuri mvuga ati baby bye bye kwa cyane shenga uruhande orogira ati baby bye bye good sasa kubera kare karimba murazi nayo. Uya kwanza ikibazo. Bakunzi ba Mijo Talent TV nikigano cyanagiheba. Je ndafuwa. Sasa kubera kare karimba. Kubera basi ndabivuge kuri kamera za Mijo Talent TV nado cacura. Sasa he kwanze torabi. Subira nguwo urumva bakunzi ba Mijo Talent TV nguyu muririmbire reka kwanza ndabishiremo keya mbere ubashe gufuha ahubwo radio reka ndabishiremo oya mama reka ndagufatire bien abashe gufuha fresh sivyo urumva kubera yari kure reka rero urumva ubu turi kumwe na muririmba ari kure yanje reka renda naho girugende ugiye kure y'amasosi kure y'umutima zora nibuka ibihe tagize zo kwibuka zo kuzirikana baby bye bye good luck oh baby good luck yeah wow radio kwanza subira genda kwanza wewe iraba kwanza iyo kamera yiwa acha ivyo bit bakunzi ba Mijo Talent TV jenda fuwa sana walahi jena nzi yuko kwanza ugenda basi naye ndamutongoje wange tukira aho nyene kwanza izina rya kwanza risiguye okay kim tene ki nikereni
M ni mugisha, tene ndi umwana w'icumi muhira. Yeah. umwana w'icumi muhira bisigura yuko uri bavuga yuko wocome mu bisanzwe tukiri ngaho nyene kwanza kugira uvuga ati je reka mfate decision uvuga ati je ninjiye studio mbega umunsi wa mbere winjira studio vya bimeze gute Umunsi wa mbere nija muri studio nayo numva afite ubwoba ndiyumvira ese ku recordinga bigenda gute ariko puisque nagiye ndagenda niko vyagiye biza mbona ko ari bisanzwe kandi ndabikunda gishaka umpe image kwanza uri muri studio kuri uwo munsi wa mbere ibisanga byagushikiye kuko hari utudefonye ndagenda turagwere ubu utaramenya ibintu n'ibindi shaka umbwire rero kuri uwo munsi uduha ka image gato byari bimeze gute okay urabona kurya wambara ekuterugiye ku recording nariyumvira kubera iki ntiyumva urana ko babanza kugabanya bibe arujise avuga nibi bintu gabasha ibi biravamo ikintu kizima bamwe bakambwira wewe wapi kweri iryoje nta hantu namwe uzogera gusa puisque nagiye ndagira nishazoye sasa babanza kuvuga ati nta hantu uzogera kuri uwo mwanya wiyumvise gute kandi wavuye muhira uvuga ati cingiye gucana kuko ntituvyirengagize iyo uvuye muhira naho wowe udashoboye ugiye ahantu umva umenga uvuga ati uno munsi ndacana ugiye studio uvuga ati ndacana umva umenga ufise amaflow menshi kwanza uvuga ati ya sije manda studio sasa bamaze kuvuga ati ebana iryo tujya urumbane wiyakiriye gute byameze gute ubwa mbere kweri narabaye décourage ukuntu ndiyumvira eske ibi bintu ndabihebe sinabigiye muri game ntazi ariko naronse abantu bampa courage bituma nyine numva ndi à l'aise sasa rero umaze kugera muhira kuko bakikubwira ndazi ntiwababaye ariko ugeze muhira umaze kwimagine aya maflow yanje kuko ndazi mu gucana wumva umenye uvuga ati nacanye kweri DJ aha ahubwo n'amafaranga acavuga ati yatwaye umaze gushika muhira rero uri mu cyumba kwanza wiyumva gute wiyumviriye ibi okay ikintu ca mbere niyumviriye amajambo y'abantu banciye intege ndumva amakosa bashoboye kumbwira ndavuga ati ahubwo rero ubu nico gihe kuba banciye intege barambwira ko atakigenda ahubwo bampaye umwanya kugira ngo ngire repetition zikwiriye kugira uwundi munsi nzogende ndabemeza kabisa sasa imbere yaho rero vyaje kugenda gute umaze kuvuga ati ubu rero ebana nakubiswe down mbega imbere yaho vyagenze gute imbere namaze gutangura music imbere yaho bakubwiye ati ebana iryo jwi yawe ni 4 ukavuga ati vyagenze gute mbere kweri navuga ati umuntu ahubwo arananyanka numva umengo ndiyemera ubwanje bariko barambwira fosana imbere yaho rero uvuga ati jya ubu rero ubu imbere yaho wakosoye iki mbega ibyo baguhanuye wasanze ari byo canke nyere kwari kuguponda ati wapi nasanze vyari byo gusa ntivyari exagere sana gusa nyene naciye ntangura donc ubwa mbere ndicizere muri jewe numva yuko ivyo bambwiye no bishobora ndatangura kugendera ku makonseil baba bampaye niyo mpamvu umunsi ndi ngaha umunsi wicaye ngaha kabisa ewana sasa tukiri ngaho nyene kwanza italent yawe kuririmba wamenye ryari kufise iyo mpano kuko ni benshi bagira impano ugasanga nibazi ko bafise impano mbega nka wewe KM10 wamenye ryari kufise talent kufise don nziza wabimenye ryari cyane tangoye kubimenya ngira nkiri munda wallahi munda wallahi abantu bacu bavuga ugiye umere nk'abantu bacu bavuga hariho interview nigeze kubona muri imvya arahaca avuga ngo no munda yararirimba umva uwaza ngo ariko aririmba umva nawe waririmba uri munda sasa uri munda waririmba gute rero sinavuga ngo ndaririmba ndi munda numva yuko numvise musique na ndavyumvamwo kweri sasa hariho benshi bavuga ati jewe kugira ngira ijwi ryiza narimbye mu rusengero byemeze guca mbega warembye byarashitse ukarimba mu rusengero sana kweri naririmbye n'igihe kinini kweri muri l'église bisigura ko butakirimba muri l'église nubu noririmba gusa nyene sindajayo mbega boho bavyakira gute mu rusengero kuba uririmba ibintu kuko novuga ko uririmba ibintu vy'isi kuko bavyakira gute rero mu rusengero kuba wahurimba mu rusengero ariko ubu si ukiririmba uririmba ivy'isi mbega abo mwahora muririmbana bavyakira gute iyo muhuye canke muhuriye nko ku rusengero canke handi
urumva mind ntiziba zisa ntiziba zigihuje nyene babibona gutandukanye bakabona ko mengo si vyiza naraguye vyataye. Sasa feedback rero basi birashika gahora nka mu pastor nyene yakubonye uko aririmba imbere agaca kubona rero uri kuri stage wambaye akanuze akabutikopa wambaye akantu nyene mu Busanze bavuga ati wirekuye ukibona nka pastor mu bantu baje kurorera ubuvyifatamo pastor wo ku rusengero urya nyene yakubonye uri kuremba mu rusengero agaca kubona kuri stage twendele oya urumva yaramutsaje nawe yo babikunda mani. Sikia kwa hiyo image rero hiyo image uri muri twendele amasutiene biranana yes sindo muri rindi munyihangane sindo muri rindi uri muri bijya twendele gacubona pastor sasa muri ako kanya sha kuwa mwanya no kwiyumvira ukuntu semesha ukweli na Jesse mbesha muwe mwanya yoba yari inzaza kubera bikunda none wo kwinjira mani muri shori pasta birashika ukavuga ati reka kweri abana banje tugende kuruhuka muri show pasta barukira muri eglise. Sasa sikia hapa siri baba nigame hapa se muri eglise kama mimi naweza hapa pastor bamajinye usanga amapocket warinze yambara uko abona uvuga ati pasta na ubawe tukingaho nyene KMTN katugaruke ku mpano yawe kwanza umunsi wa mbere winjira studio umunsi wa mbere baguha project new song mbega muhiri wanyu bavyakiriye gute warayibumvishije cyane byabimeze wapi kweli warayibumvishije kubera ki watinye kubumbisha song kandi abari ibintu bimeze fresh kubera ki watinye kubasoma kubera ko abantu bakuze bavuga yuko ibintu vya music bigiye mu cubikirara natinye ko abavyeyi banje bo hava bashavura ngo ndikirara sasa watinye yuko abavyeyi bawe hava bashavura ngo urikirara mbega kugira uno munsi bimeze gute we n'abavyeyi ntavyo bazire bisigura oya barabizi kubera narabibasiguriye nabo baravyumva c'est mon toi yuko noshobora gukora sasa umunsi wa mbere rero ubibasigurira wabijanye gute muyihe chance wari ufise ubwoba bwo kubibabwira ubwa mbere sasa umunsi uvuga ati ubu rero je ndi ready reka nyine babwira ati ewana je ndo naririmba byagenze gute kuri uwo munsi narafashe umwanya ndaganiriza abakuru banje barabimbwira hama barambwira ushobora kubibwira abavyeyi bakumva uko bavyumva hama mu nyuma ndarabibabwira ntivyari vyoroshe guhita bavyakira ubwo nyene gusa buke sasa baravuga ati rero ebana ati ririmba kabisa barumva ko ufise impano kuko mu bisanzwe murafise impano kirazira kwicarika talent nimba umwana wafise impano mureka kore kuko ejo canke hirya ejo ntuzi ko ariyo izomutunga harige usanga ariyo imutunze kumara kubibwira abavyeyi babwiye ati genda uririmbe isonge ya kabiri yaciza yitwa gute isonge ya kabiri yaje ya mbere ni show me barabizi hama iya gatatu ni nditeguye reka twigaruke ku ndirimbo yawe nshasha kwanza good luck ni indirimbo nziza s'il vous plaît kwanza abantu je kuri channel yiwe ya YouTube ukore subscribe kugira ngo ukomeze kuraba guteza imbere abarindikazi b'abarundi s'il vous plaît abarundi turashoboye abarundi kazi barashoboye ndibaza urabona mwumvise afisizwe s'il vous plaît indirimbo yawe shasha kwanza good luck kubera ki good luck good luck and bon chance kubwira umuntu nyene amahirwe n'imigisha ajane navyo mbega urashobora kurabwira cyane abantu benshi bandika ko yashobora ko barabwira mbega ni story kandi story nazo zirabaho umuntu avuga ibibaho bisigura ko nawe wafise kurabwira rero niyo toba ari jewe harabandi agemere s'il vous plaît bakunzi ba Mijo Talent nkorera abantu abafansi banje nibo nkorera kwanza uvuga ati vraiment akwereka warimvye bagora kuvuga ati je vraiment indirimbo naririmbye nari mfisone ndafisone yandikiye kwereka ibagora ivyo sikuvuga ico twebwe tuvuga ivyumviro biba biri mu bafansi bacu nkuko vyoba vyabaye ku mufansi wanje ni nkuko nanje vyombako bimbaye ko c'est bon bibaye ku wundi navyo ni vyiza kabisa n'indirimbo good luck yamaze kuja kuri channel yawe mbega ubona iri kirakirwa gute
abo bariko barayakira neza cane natumirira n'abatarayiraba binjiye kuri channel yanje ya YouTube Bitwa gute kuri cyago bibutse kwanza ni KMTN happy ucubibona ewa new song good kabisa like Yeah. fire music Kweli, bacabana song bace bagira gute bace bagira like comment sharing ku bagenzi babo kugira ngo ewana subscribe nazo zibe nyinshi ndababone kweli urukundo one love brother Ego. ni indirimbo yakoreye muri Master Music ni henze Eh. mbega kubera iki kuyikorera muri Master Music kwe kutayijanye kwa X Factor kwe kutayijanye ku ba Amil Pro kubera iki uvuga ati new song yanje good luck reka ndayikorere muri Master Music kwa Masterland Okay, icambere co nashimye kuyikorera kome nk'umu manager ubu Masterland niwe novuga ko ari manager wanje na 5G ankorera umuti sana ahari hose yubahwe kingaho nyene niki kintu kundira Masterland Okay, ni umuvyeyi wanje mu vya music mbega impanuro FIG aguha muri studio uzibona gute abwiye ati giri kugira uko ubibona gute aho umuntu y'impanuro wangu gacavuga muri kuramponda ngo ntunyemera mbega w'impanuro aguha FIG muri studio uzakira gute Okay, 5G cambere coco afata nka sister wiwe kandi iyo umuntu ari sister wawe iyo agira ko rikosa biroroshe kumuhanura so arambwira ibintu vyinshi ivyo no kusora ivyo no kongereza aho no shira ingufu cyane akampanura kandi naona ko nka good luck zari fire sana ni good luck nyene man Kweli. so nasikia ni good luck man tukiri ngaho nyene mbega imbere ya good luck twitega iki mwitege indirimbo twitege for like Okay, mwitege buri munsi urumva uko mvyutse ewana base mère y'indirimbo ewana mvyukana song nyene ewana umunsi uzoshika yageze ewana song zobikaze kweli kabisa mbega dusubirire kuri gonga tour imwe yorganizwa na Masterland cyangwa se na Master Music mbega kuruje kijya gihe mwaba ba mbere uvuze ati wabaye wa mbere kuri stage shaka uduha image gatoya mu mutima wawe wari umeze gute cyari ikintu ca mbere online cabaye kiratusha umutima wanje ndaryoherwa sana kabisa umaze gushika muhira rero wabaye wa mbere Ewana mbere ko winjira kwanza kuri portail wavuga ati ko ndazi kwiyumvira ati aha ninjiye kwanza ndabahamagara bose ati come wababwiye mu buhe bwoko ubwa mbere sana mzee niwe yakunda kumbaza kambwira vyagenze gute bimeze gute cyambere sije nabonye ndavuye kuri stage mbanze nandikire mzee vyagenze neza sana shitse muhira yo nayo numva ati vyari gushika nkasanga yohana nko muhira bateye amashugwe bagizerekwana numva umuntu arenze wadanje vyatari gusa rero kuri stage wariyumvamo yo kuza kuba uwa mbere canke wumva ati nyene atunuku je kweri ndiyemera uri kuri stage wavuga ati ndiyemera vya danje ngiye kuri stage navuga ati ntegerezwa kubafuta bose ewana ndakaze bamwe bavuze ati jewe ndakaze bavuga ati jewe ndafuta vyatari ya kabisa reka ndagushimire tumera nk'abasozera kwanza akajambo kanyuma ku bakunzi b'umuziki wawe n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi n'abakunzi bari mu mahanga kuko hari abantu benshi bari mu mahanga bakwikirana umuziki w'u Burundi akajambo kanyuma kuri bo rero Okay, icambere na mbere nuko nobanza nkabashimira ku rukundo babereka okay ikindi naco bakeneye abaririmbyi barakeneye support yanyu uri umufanzi ubonye link ukayipartage aho bikwiriye donc aba DJ bakazivuza izo ndirimbo aba promoter bagakora akazi kabo TV online bakabikora fresh nkuko Mijo Talent yabikoze kweri bagende bashigikira ibikorwa vyacu ivyabo kugira ngo bishikare bitera imbere donc ewana ba manager turabakeneye vyatari kweri manager wangu ewana takwiteze uzufatanye na Masterland ewana mubikore neza tuje mu bwiza tuja mu bundi mbega tukiraho nyene we na Masterland mubanye gute na Masterland tubanye nk'umwana n'umuvyeyi manje
ya hari abacabaza ati wanye nk'umugore oya ujyana umuvyeyi urumva umuvyeyi niwo kubera umugabo canke iki n'ibinabaho ni kosa mu bisanzwe kabisa reka ndagushimire kubona waduhaye time ndabwira ati big up sana ndabwira ati courage urashoboye ufite talent ndibaza mwayibonye big up sana merci sana Courage. cyane merci Ndakwifurije gutera imbere kabisa ubahwe Yeah, thank you so much. Reka ndagushimire wakurikiranye iyi video. Ntibagire kuja kuri YouTube channel yiwe ukore subscribe kugira ngo ukomeze guteza imbere umuririmbyikazi w'umurundi ariko arabikora fresh. Ucuja no kuri YouTube channel ya Mijo Talent TV ukore subscribe kugira ngo uzabona vyinshi kuko nimwegwe ba boss nimwegwe dukorera. Ndakukunda cyane wowe wabikoze big up sana. Wotarabikora genda ubikore kugira ngo tujanirane ku murongo umwe. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. We love you so much.